none umuntu ashobora kuza akakubwira yuko wowe uri umukene ugaca uvyemera utaravye abandi wowe ugaca wemera gutyo gusa. Muri iyi minsi iheze umukuru w'inama nshingamateka baramwirutse ko yaba yarafise nk'amaguru 8 ngira ngo ari guca agenda nk'ibirometero 1000 mw'isaha yiruka. Amuhoreye kubera ngo yavuze ngo wewe abo bazakubwira ngo idolari riraruta irirundi wewe uranaribona, igihe utabona no mu maso kikagutera ingorane gusa vyerekana bujuju ngo ntayagacira idolari ngo ntayagacira ngo je suis désolé. Hari abantu bavuze ibifaransa byinshi cyane ngo je suis désolé. Abwira mwebwe muri mwese ninde yimbura idolari ku buryo wava ku isoko ntayo nasanzeyo ngo nacane ngo amarundi nibaza ko hariho abarundi bazi yuko ushobora gufata amarundi nk'ubu twobwira guverineri wa Berube tutihitana ikontenere y'amarundi uje kurangura amadolari. Ninde yababwiye ko ivyo bibaho? Mwebwe muranjanjwa no kwitunga mufise mugaca muvuga ngo abandi baratuzi. Uraza amavoka yirirwa arashoka hanze igeragara nimunyereke idolari rimwe ririnje. Hari ikindi gihugu urigera wumva je mbwira ahantu muraja mu kindi gihugu mugasomisha amarundi, mbwira ahantu muzi muraja ku isoko mugasomisha amahera amarundi. Mugabo twebwe yabona aho yongera akacurisha amarundi araza kwisubira ngaho. Ibi nabo ayo madolari mushaka mirirwa murayanga muyabona. Abanyamahanga birirwa baza bazanye amadolari bangana iki mwinjiza ngaha ko muca muyiba mukaja kunyegeza ngo niko nta madolari ahari. N'ubu ndazi ko hariho abashikiranganje bari mu nama hanyine ubunyene mugabo bazorera basubira tuzobona n'amadolari ijana yinjiye mu gihugu cy'Uburundi yagiye mugabo gaca mugenda ndabuza amadolari kumwe ko abantu bakakurima ngo ndashonje. Uvuze ngo hari ndaca bikugaburira ngo ndashonje. Bijya rero ni shetani n'ibindi biri kurabakoresha. Jewe bari kwaravuga ngo Burundi burakeye. Je nabajije bajya muri banki mondiale na FMI. Ni sawa muvuze yuko mwebwe mupima mu kwisoko y'amahera. No kuvuga twebwe tumeze nk'abandi baza gusoma bagasanga bose bajanye ibitebo atanu umwe yashoboye bose bagiye gusoma. Sawa none ko jewe igitoro na kirose umuti nkawuronka ifumbire nkayironka ko kurya je nabajije mbega nk'ikiro cy'umuceri cogurwa nk'ibihumbi 20. Ubutunzi bw'igihugu buzaba bwaduze. Nabize mwese ni mwiza ikiro cy'umuceri ubunyere twogishyira ku bihumbi 20. Ubutunzi bw'igihugu bwaba buduze. Mugabo ugenda urabe banki mondiale barikubwira ko ari kuri ariko bari ikiro cy'ibiraya cyo ku bihumbi 10 bo baca babyina ngo ubutunzi bw'igihugu bwaduze. Ubwo ni ubutunzi bw'amajyambere. Jewe tuzunguruke mwisi turabe ahantu ushobora kuronka isandi y'indya udatanze amadolari 5. Jewe tugende turabe ahantu uronka isandi y'indya ukarya neza ugahanga udatanze amadolari 5. Mu Burundi amadolari 5 ufasha amarundi agana n'amadolari 5 wobima kugira ko umukene. Ifaranga ripimirwa ku isoko ry'ivyimburwa ntiripimirwa ku mahera. Ifaranga ripimirwa ku isoko ry'ivyimburwa. Burya rero barahenze. Burya je ndavuga ko amashetani akora. Ishetani ntihagire umuntu azohakana ko shetani itabaho. Hagi shetani zaraje ziraja mu bantu b'abarundi akagwa k'abarundi bakeya.
zirabahenda ingene bokwiba ayo madorari bokwiba amarundi bakayahereza mu mazi wabo kugira ngo baze bace baza gutoba iyo soko. Abo rero baca bakorera iyo shetani kigaruka ibabwira ngo nza muravuga mwebwe yuko Uburundi bwatembagaye butagira amadorari. Abo nyine mwabigize nibo babivuga, nibo nyine bagenda muze murumvirize, nibo nyine babivuga. Abo nyine shetani yakoreyemo bakavyonona bagacashaka no kudukwega kugira tuje kuri urwo rubuga rwabo ituzojayo. Muri kere ya shetani hano bujayo abo n'abantu bizinziwe na shetani uno munsi bashaka kuturuhisha. Hari n'ivyo bashaka kuturuhisha, none nk'uwo mwanya ntaye ndiko mvuga ivyo sinari kuba ndiko ndavuga ibintu reka ntitubabashaka ntabwo kuba ndiko ndavuga. Ubu rero ndabereke tugira akantu ndabereke rugero rw'amahino nagoye. Abarundi tugira umutima umwe gusa